Ako n'ubwa mbere umuntu aba afise impano yo kudija akacongera akaba umuririmbyi akongera akaba umusirikare. Watanguye ubu DJ imbere yo gushika mu gisirikare byagenze gute muri rusange? Natanguye ubu DJ nje gutuma naciye ndacitira nkita DJ Kodo, DJ Commando, artiste militaire. Yeah. So birakorohera none? Biroroshe kuko byose ni mu mutwe, byose biva mu mutwe. Hari abavuga ngo imigere ntitereka, yego ntitereka mugabo byose umwanya gukompoza kandi abantu tuba tuzi ko muri ku maperu byaremeze gute. Ujya mwanya wose ndawubamwo, harabamwe akanya ko kuza kwihengeka, kajya akanya abandi babagiye kwihengeka nange cyamba mu bintu byo gukompoza, kwandika indirimbo, kwiyumvira. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmbyi mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ariko akaba asanzwe akora n'umurimo wo gukunda igihugu, wo gucungira umutekano. Ndakora mu kici. N'amahoro y'Imana, Mr. Open Mic. Akazina kawe twamwe? Kazina kanje banyita Ndayisenga Jean Marie, aho cyane ku izina rya DJ Kodo, DJ Commando. DJ Commando, DJ Kodo. Hai. Ibintu bari sawa cyane. Normal. So ni umu DJ w'umusirikare akaba n'umuririmbyi. Turatubona abaririmbyi b'abasirikare canke abacungira umutekano canke mu gipolisi. Ako n'ubwa mbere umuntu aba afise impano yo kudija akacongera akaba umuririmbyi akongera akaba umusirikare. Watanguye ubu DJ imbere yo gushika mu gisirikare byagenze gute muri rusange? Natanguye ubu DJ wakorera he kuko ninje mu gisirikare sanzwe ndirimba. Kugira ngo DJ Commando byagenze gute? DJ watanguye kuvangavanga imiziki winje mu gisirikare cyangwa utarinjira, urugendo rwagenze gute muri rusange? Uko urugendo rwagenze ninje mu soda ndumu DJ, hanyuma ngeze mu soda icyamba Commando, nacyo nguma rero ndirimba indirimbo ko ngo Commando. Hacaje ko Commando. Tonari DJ hacaje ko Commando, urumva ko ari Commando nyene. Biradijana no go Commando no. Baita mukiya bori mu yufu. Namabanga. Kariyeri yanje na jewe ninje mu gisirikare sanzwe ndumuririmbyi, nkaba no mu DJ. Maze gushika mu gisirikare naciye mbandanya umuziki cyane, kuko igisirikare naciye ndonka uburyo bwo gusohora indirimbo. Aho naciye byari bimeze gute? Kare nkiri umusivile cyane nta kanoti kaboneka, narakombuta bigahera nyine mu mapuro. Nagana amafaranga naronka yo gusohora indirimbo. Bikuvuga yuko igisirikare cyagiye gushikana indoto wari ufise? Yego, n'umuvyeyi wanje igisirikare nicyo gituma ndagikunda, nicyo gituma naciye ndacitira nkita DJ Kodo, DJ Commando, artiste militaire. Militaire, DJ Kodo. So birakorohera none? Biroroshe kuko byose ni mu mutwe, byose biva mu mutwe. Hari abavuga ngo imigere ntitereka, yego ntitereka mugabo byose umwanya gukompoza kandi abantu tuba tuzi ko muri ku maperu byaremeze gute. Ujya mwanya wose ndawubamwo, harabamwe akanya ko kuza kwihengeka, kajya akanya abandi babagiye kwihengeka nange cyamba mu bintu byo gukompoza, kwandika indirimbo, kwiyumvira kahise k'igihugu, abacitangiye, kugira ngo nanjye menye aho nzoca mu kwitangira igihugu. Kuko kwitwa intwari bisaba ko warakoze. Intwari yose iba yarakoze? Iba yarakoze kuko no kwitwa intwaro atatu wamata. Ari umuntu ashobora gukora ikintu gitangaje agaca yigendera agaca acika intwari ngo ataravyo yarazi ko atavyarazi. Nk'ubu Bihome ari mu ntwari, ariko mu ntwari zibuka mu Burundi narimwe, kandi ni intwari. Niwe novuga ngo nirefera ko nk'umusirikare, kuko Bihome yari yitanze atiziganya kugira ngo Burundi ntibugwe mu maboko y'umwanzi. Tivyagenze gute? Uko byagenze, aho abadagi bari baje gufata umwami Mwezi Gisabo, Bihome yari umuntu asa na Mwezi Gisabo, baragendana, yari umugenzi wiwe. Bihome rero abonye abadagi bavuye nkariya ku musozi baje birukanka baje gufata umwami Mwezi Gisabo kugira ngo bamwice, yashabwira umwami ati, mwami w'u Burundi, hako
igihugu kigwa mu manga reka je nitange ku bwawe ku bw'igihugu kugira ngo igihugu ntigwe mu maboko y'umwasi yaciye abwira umwami ati ma inyambira bamiza wenda zambara abadagi nibaza jewe ica sohoka nirukanka baca bagira ko ari wowe usohotse hanyuma bace bandasa mbere ukiririmba utararonka amahera utaraja mu gisirikare bakwakira gute mu studio vyagenda gute wiyumvira kumenga uzobigenza gute muri rusange intego zawe cyangwa indoto zawe mu masidio na ngiye muri cyo kuririmba byaranyera kuko yaba ari yo mpano yanje naragerageza bakanyakira muri studio bikanka bikagira ikimwe kubera yari yo ndoto yanje sinacika intege naguma nkora indirimbo ya mbere iya kabiri iya gatatu nkagumiza cyane zitumvikana naguma nkora cyane kugira ngo ndabe ko noshika kwihangiro ntaho zagera ariko ico gihe ntaho zagera indi hafi haburi iki kugira ntizihagera habura amafaranga indirimbo narayandika nkayikompoza kandi ukumva ko nyine abantu nibayumva izo cisara imenyekana nkoma nayima mu bantu ko nyene twashobora kwisimana no mu dutelefone no mu dutelefone n'ifata amajwi cyangwa ugasanga uyumviriza nyene mu cumba nyene bigahera abantu bakubwira ngo mu kibano muri kumwe ngo urafise impano vraiment nko je nanje ukuntu meze mu buzima hano hose nagiye ndaca ku maparuwase narakora indirimbo zitandukanye za hôpital militaire narakora indirimbo igisikana narakora indirimbo zimwe narazikoze iyo uri kurakora izo ndirimbo uvuga ngo hôpital militaire nabakora indirimbo igisikana nabakora indirimbo uburyo baraguha uburyo ubunguka gute bigenda gute uburyo ntibampa ariko jewe nk'umuntu afise impano kandi ndiko narondera iyo ndiko ndashika nje shabisha ibikorwa ndakora igikorwa nkagikora neza icyo gikorwa aho ngiye ku mushefu kanaka n'Amerika igikorwa nakoze indirimbo nakoze ari sponsoro bakansiba bakafasha ari cyo bakora bakagikora nje nikomeze mu buzima nje ndimo ndayandika nkayisohora ku ndimbo yandise ku buryo bw'iwa wagiye gukora audio kandi sugambe hari abajejwe umutekano benshi mu gisirikare no mu gipolisi b'abaririmbyi n'abaririmbyi hajya nimwe mwikoca mu kuririmba iyo ndirimbo y'igihugu iyo ndirimbo y'igipolisi iyo ndirimbo y'igisirikare hama kuri amafaranga yanyu video kuri amahera yanyu akunguko kakaca kaba kuja mucamuronka uburyo gute nta biteramo turabona mukora mucamunguka nta biteramo turakora ariko mugabo kubera ko hari ikintu cyo gutanga message ikuvuyemwo we icyamene inyungu kandi uranezerwa kandi ayo mafaranga atanze muri studio wofata ukayagura ni kuko igarugurira harano hakibama uyagura n'agaparase ariko mugabo n'impene ariko mugabo umenye yuko inuze ya isogo ngo zisomenya amajyari aho icambere nkorera igihugu nacitangiye hanyuma ngasinza kucitangira no gusora indirimbo yacu byose ndabikora mu kucitangira wanashaka no ku minsi mikuru ya gisirikare nkaririmba nkaheza indoto zawe rero ni nyabaki indoto zanje fise Nange no kugenda nyine ukarimba ugati jewe nasohoreye igihugu nasohoreye igipolisi n'igisirikare setu indoto zanje nuko indirimbo bo kumva ko Burundi kwanza bwifashe ari igihugu cifashe ari igihugu gifise byose ko hariho abantu benshi bakengera Burundi bakavuga ukutariko ingabo ibiki n'ibindi Burundi bwifashe kandi bufise ingabo hariho abitangiye Burundi kugira ngo Burundi bube bwitwa Burundi ubu hari abitanze kugira ngo Burundi bwitwe Uburundi ubu nico gituma nanje ntegeza gukora ibishoboka byose kugira ngo Uburundi bugume bwamamara ku isi yose hampande yaho ndaneka n'indirimbo z'Imana ama gospel kugira ngo aho mu iyo minsi mikuru abantu baze bararema kubera uburyo bw'umutima so nikaga jambo bwira abakunzi ba muri rusange abakunzi banje muri rusange nuko bobananya gukurikira ibikorwa byanye no kuntera intege no kwiza hose bine kwandiko ndakora kugira ngo nanjye mbone ko hari abashigikiye kugira ngo ngume ku kivi